Yes, kanonya mbifurize igicamunsi kiza, igicamunsi cy'umugisha, kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, igitondo kiza, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi ku gicamunsi cyo ku itariki zigera ku 8 z'ukwa karindwi 2020 rwose nyamuneka na gatanu. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko. Ni mu gihugu cy'u Burundi aho ibintu byakomeje kuzamba, ariko kandi bikaba ibindi bintu nyamuneka. Kuri ino nshuro naje rwose meze gutya, iyi myambaro ngira ngo murabizi abantu bayambara, naje meze gutya ariko nta kindi kinzanye, ni amakuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi akomeje kugenda aturuka by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi. Iyo nje meze gutya bamwe batangira kuvuga bati nyamara Moses ibi bintu yabyambariye yabiteguye tidere nako nyine. Amuneka narababwiye nti kijyanye n'amakuru rwose hano kuri Duniani Kote mujye muyambaza, kuko mbanyafite cyane cyane amakuru bakomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Hari umuvandimwe ejo bundi twaganiriye, ndangije ndamubwira ati se ubundi umuntu uti ahubwo ko nagaciye mbere yo kugira ngo twinjire mu makuru, ndaza kubabwira n'impamvu byatumye nambara rwose aka kantu agashabaza. Maze amaze kumubaza tumundi umuntu yaramwe ati njye nkubona nka konyine. Ndangije ndamubwira ati mu kiganiro gikurikira nzaza nambaye nkaba noneho 5 kuri 5 kugira ngo noneho dukomfirime. Yes, birumvikana ni amakuru atugezeho tugiye kuba twinjiramo, ariko mbere yo kugira ngo amakuru tuyinjiramo murabizi tubanza gusuza abantu badukurikira bari hirya no hino, kuko badukurikira bari mu bice bigiye bitandukanye, badukurikira mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi bakaba muri Coline Mujejuru, muri Coline Murangala, muri Coline ya Tongo, badukurikira bari Bujumbura, Cibitoke, Bubanza, badukurikira bari hirya no hino, tubaye ikaze. Ariko kandi Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, Zambia, tubaye ikaze, ndetse na Uganda kwa Yoweri Kaguta Museveni. Abantu badukurikira bari mu ntara gatatu diaspora turabasikiriye, ariko kandi tubaye nikaze kuko ni benshi cyane. Hari abandi badukurikira by'umwihariko bibereye hano mu Bubiligi, mu Faransa, ndetse no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na za Canada, nabo tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Amakuru tugarutse muri ano masaha rero ku gicamunsi biraza kugusaba kuyakurikira neza, kuko aya makuru nutakurikira neza uraza gusigara. Aya makuru nutakurikira neza nyamuneka uraza gusigara. Nk'ubu munyemere mbabwira yuko ibya Sanidede FDD noneho byamaze kujya hanze, ndetse amakuru dufite ari uko abitwa badede bashobora kuza gukora buri kimwe cyose gishoboka uwitwa General Neva bakamubuza amahirwe yo kwiyamamaza cyangwa se kongera kuyobora igihugu cy'u Burundi mu matora ataha ari mu 2027. Ubu tuvugana nabo bakavuga ko bashobora kuba bagiye gutanga umuyobozi ugomba kongera kwiyamamaza akahangana n'uwitwa General Neva. Benshi batangiye kugenda bambwira byinshi, bambwira bati nyamara birashoboka yuko ibi byaba ari uburyo bwo kugira ngo ahubwo Neva atsinda amatora bifashije yuko Sanidede FDD nayo yaba yaravuyemo abandi bakandida. Ubwo ngomeza kugenda mbisesengura, naganire n'abantu bari mu gihugu cy'u Burundi benshi, abanyapolitike bakomeye, hari ibyo bambwiye. Turaje tubyinjiremo 5 kuri 5. Turaza gukomeza ku makuru menshi agiye atandukanye, tugere tuba updatinga. Muraza kunyemerera dusimbukire by'umwihariko hitwa Uvira. Ubu tuvugana abasirikare b'Abarundi bari hagati y'1600 ndetse n'1800. ubu tuvugana muri iri joro ryakeye nibwo rwose nyamuneka bageze muri no umujyi wa Uvira. Amakuru namaze kwakira ngo nuko ibi byabaye nyuma yuko etat major y'igihugu cy'u Burundi ndetse na etat major y'igihugu cya Kongo ngo bamaze iminsi baganira, ariko ibiganiro byabo bikaba mu buryo bwa conference. Hari ibyo bagiye gukora. Ese ukeneye kumenya ibyizi bato zigera kuri 2 ibyo bigiye gukora ari mu gihugu cya RDC cyangwa se mu mujyi wa Uvira? Reka nze gato cyane, ntujye kure gusa, ntukureho urushinge. Turaza gusimbukira mu makuru agiye atandukanye, tuba updatinga 5 kuri 5. Muraza kunyemerera tunyarukire ahitwa i Bujumbura, turebere hamwe ikijyanye n'umutekano muke, ndetse uyu mutekano muke ukaba wamaze gutuma uwitwa General Neva agira bamwe mu bayobozi bafatanyije kuyobora ati cunga sana.
mwicunge ibintu byakomeye. Turaza gukomoza ku makuru menshi agiye atandukanye, turaza kubabwira iby'igihugu cy'u Burundi kirimo kiragenda gishaka gutangaza nyuma y'uko iki gihugu amakuru amaze kujya hanze y'uko nacyo gifatanya na FDLR mu kurwanya muri RDC, ndetse aba FDLR bamwe na bamwe bakanakorera imyitozo mu gihugu cy'u Burundi. Haryo ubwo imiryango mpuzamahanga izavuga iki nimba dufite ibihugu bibiri by'ibituranye byose bishaka kwimakaza FDLR? Turaza kubikomoza, turaza gukomaza ku makuru menshi agiye atandukanye, turaza kwinjira mu banyapolitike batavuga n'ubutegetsi. Hari ibyo bari gutangaza, abitwa ba Gervais Ndirakobuca bakunze gutazana kugarika, abagabo ba Jenerali Jobe Bunyoni, abarimo ba Agathon Rwasa, abarimo ba Maritini, ndetse n'abitwa ba Elasto. Hari ibyo barimo baratangaza byose, turaza kuba tuginjiramo 5 kuri 5. Utari wakora subscribe kuri TV Duniani Quat, icyo usabwa nta kindi, kora subscribe, asigaye tubane neza mu buryo mwisi cyangwa bundi. Katwinjire ariko duhera ku nkuru idasanzwe ya CNDD FDD ndetse na mayiti nyinshi zimwe ziraturuka muri RDC. Izi mayiti nyinshi zikaba zamaze gutuma CNDD FDD ikora inama z'ibitaraganya mu gihugu cy'u Burundi. Izi nama z'ibitaraganya nazo zamaze kugaragaza yuko igihugu cy'u Burundi ngo hari abashaka gukura ingabo mu nzego za politike ndetse no mu nzego z'umutekano muri RDC, ariko abandi bakabirwanya bakavuga yuko bishobora kuba ikibazo gikomeye cyane mu mujyi Vira izasarambwe zitoshobora guhita zinjira, kuko ubu tuvugana hari indege ziparitse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zamaze gutegurwa n'uwitwa General Neva kugira ngo mu gihe umujyi wa Uvira waba watatswe, umujyi wa Uvira waba watatswe, baze gukora buri kimwe cyose by'umwihariko bawurwaneho, kuko kuwurwanaho ni inyungu zabo. Biraza gutuma Red Tabara itinjira i Burundi iciye hano za Uvira. Baravuga bati none mu gihe ahantu bari kuhakontorora, Red Tabara ntishobora kuza gukora amahano. Nyamuneka ibi byose rero ugasanga ni bimwe mu bintu bikomeje kugenda abiteza umutekano muke ndetse n'akaga gakomeye. Ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose binatangazwa. Tugaruke gato hano ku kibuga cy'indege, amakuru namaze kwakira nuko rwose ariko ubwo ndavuga icya Bujumbura. Yes, turarindiriye utahukana intsinzi mu mujyi wa Uvira, ariko ko tubyumva turumva ko M23 ikivi ikigejeje kure. Rero muri make nagomba nongere kuvuga ku makimbirane cyane cyane ari hagati y'u Rwanda n'u Burundi, ariko cyane cyane mu karere k'ibiyaga binini, cyane cyane hagati y'u Rwanda na DRC n'u Burundi. Tugomba kumenya yuko ayo makimbirane ahanini ari setape yashyizweho n'ababiligi badukoloniza, kuko babona yuko mu gihe twokwibanda ku bijyanye n'iterambere batoshobora kugira ububasha bw'uko bashishikara bategeka kandi biba ibihugu byacu muri wa mugambi wabo wa neokolonialisme. Nicyo gituma bagerageje uburyo bwose abaperezida bagenda bashigwaho hagati y'u Rwanda, hagati ya Kongo n'u Burundi, batashoboye kuba bo kumvikana na gato, hakagumaho utuntu tw'indyane. Na cyane cyane murabona yuko mu Burundi igihe cyose kuva ku kwikukira ntabwo bigeze barebana neza n'igihugu cy'u Rwanda. Bari bayoboye u Rwanda kandi n'abari bayoboye Kongo hariho ingengabitekerezo zari zihari z'amacakubiri
zari zarashinze imizi muri ibyo bihugu. Nubwo Kongo igizwe n'amoko menshi, ariko muri East Congo murabona abaturage bahatuye bari domeme kushe n'abaturage batuye mu Rwanda no mu Burundi. Ibyo rero byatumye babazungu muri ya politike yabo ya divize pururenye baguma bagerageza bakoresheje embassy zabo n'amapolitike yabo afatiye ku mfashanyo n'ubushobozi bwo gutora abaperezida no kubashiraho uko bigombeye, ndetse uwagiyeho nabo batamugomba bakamugerageza kumutera ubwoba canke kumuhatira ko ategerezwa kwemera ibyo abo bakoroni bifuza bakoresheje imfashanyo n'ayandi materabwoba bagerageza kubashirako kugira ngo bakomeze kuyoboka wa mugambi wabo wa neokolonialisme. Rero nico gituma nkunda kuvuga ngo iyo mitego yose mu gihe twebwe abaka karere, abo muri Kongo, abo mu Rwanda, abo mu Burundi tutaratahura iyo mitego yasizwe itezwe n'ababirigi, ari ya mipaka, ari ya moko, ari ya systeme educative atacimaze, ari systeme yo guforma abakozi gusa, atari systeme yo guforma abantu bashobora gukora des innovations, des inventions, canke bashobora gukora ibijanye na entrepreneurship canke investment. Ugaca usanga rero buriya ivyo mu gihe tutarabitahura birashoboka yuko bizotugora muri aka karere ko twoshika kuri rya terambere twifuza, ritaraba ry'abayobozi gusa, ritaraba ry'abakuru b'ibihugu n'akagwi kabo, ahubwo rya terambere ry'abaturage bose muri rusange. Rero nico gituma nkomeza gukangurira urubyiruko, nkomeza gukangurira abaturage kugira ngo bamenye batahure inkomoko z'injyane, kandi ko z'injyane twebwe bene ibihugu nta nyungu tuzifisemwo, ahubwo babandi basesa nkuyoze, babandi bakaraba dukakane, babandi ugomba gutema urugo rwiwe bamutiza umuhoro, abo nibo babifitemo inyungu. Ariko hari ikintu kimwe nshima ku muyobozi w'u Rwanda, nibaza ko abantu benshi muri aka karere bataratahura message yiwe, kuko hamwe abantu benshi botahura message ya Perezida Kagame niyumvira ko ryaterambere tworishikako. Urebye ukuntu yubatse igihugu cy'u Rwanda nyuma ya jenoside, akacubaka kikavaho cari kiri kikaba kigezaho kiri uno munsi, kikaba ari igihugu kivugangwa kandi cubahwa mu makungu, igihugu carutumwa ko mu makonferanse akomakomeye n'amanama ahambaye y'isi. Nibaza yuko ahubwo abategetsi nka Tshisekedi, abategetsi nka Ndayishimiye, abategetsi nka Samia Suluhu, aho guhagarara ngo bagwanye perezida w'u Rwanda n'ibitekerezo byiwe, ahubwo bari bakwiye kumwigiraho, bakamwigiraho, mbere na Kenya ikamwigiraho, n'ibindi bihugu byo muri East Africa bikamwigiraho, Somalia ikamwigiraho, cyane cyane mu majambo yiwe akunda kuvuga, niyo dukwiye gushira ku mutima tukamenya uko twayashira mu ngiro, cyane cyane nk'igihe atanguze ya politike ivuga ngo ndi umunyarwanda, yatanguza politiki ivuga ngo ndi umunyarwanda. Sinzi ko abarundi, abanyarwanda buba baratahuye iyo message. Kwari kuvuga ngo mwebwe abatswe identite, mukabeshwa ko muri abahutu, mukabeshwa ko muri abatutsi, mukabeshwa ko muri abatwa. Ibyo ni binyoma. Igihugu ntigishobora kubakwa
ku kinyoma burya ibihugu bijya bikomakomeye bya Amerika by'Uburayi byari bigizwe n'abantu bavuye mu bihugu byinshi baba imigra bavuye mu bihugu byinshi bavuye mu makontina menshi nka Amerika hari hakwiriye ko bagira urufatiro bubakiramwo la societe americaine byari gutuma abahindi abari bavuye mu Burayi abari bavuye muri Afrika abari basanzwe muri Amerika bategerezwa kubana mu mahoro hategerezwa kuba urufatiro runaka rwari gutuma iyo communauté yari très diversifiée ishobora kubana mu mahoro bakubaka igihugu c'igihangange buri wese akoresheje ubuhinga bw'igihugu yavuyemo n'akarere yavuyemo. Ibyo rero byagomba kutubera akarorero. Burya rero aho perezida Paul Kagame yavuga ati shiraho politiki ya ndi umunyarwanda, yagomba kugarura identite mu banyarwanda. Umunyarwanda wese yumve yuko biriya bintu ngo by'abahutu by'abatutsi by'abatwa ari ibintu byataye igihe, byari baze sirire classe sociale, ataho bihuriye n'ibijyanye n'ibintu twita amoko, kuko twarabivuze ibi iyo tuvuga amoko n'abantu tembera nko muri Uganda, tembera nko mu bindi bihugu nka Kenya, uzosanga ibintu by'amoko ari ibintu usanga abantu bafite ururimi rwabo, imico yabo, umwami wabo, ugaca usanga rero abo bantu barashobora kuvuga ngo n'amoko. Ariko twebwe mu gihe duhuje imico, duhuje ururimi, twari dufite umwami umwe, haba mu Rwanda haba mu Burundi, ni ukuvuga ngo ibyo bintu by'amoko ntabwo bishobora kuvuga. Mbere dufatiye ku rurimi, ugombye kuvuga ngo nk'ubwoko bwacu muri aka karere, mu Rwanda mu Burundi, shira kubuha uve Igoma ugere uve Kigoma muri Tanzania ugere Bukoba, hariya hose n'ahantu bavuga ururimi twumvikana, nubwo citwa igihe ariko ni ururimi twumvikana. Cuva mu Burundi mu Rwanda ugende Ubukiga, ugende Bufumbira, ugende mu Bahima bari hano muri Uganda, ugende mu bice bitandukanye, aho usanga hose mu banyarwanda. Turazi ko hari abantu umugwi w'abanyarwanda uri hano mu bice bya Uganda, bose tuvuga ururimi rumwe. Ni ukuvuga ngo abo bose turi ubwoko bumwe. Ucushirako abanyamurenge, ucushirako bari abantu muri za Masisi, za Rucuru, ugende winjira mu bice bya Warikare, hariya hose hariho abantu benshi, imigwi y'abantu benshi, imirara y'abantu benshi, cyangwa ibyo twakwita retribi, bavuga ururimi turiko turavuga. Murabona rero ni igihugu kininiya n'igice kininiya, twovuga ngo turiko turavuga ibyo by'amoko, twoshiramwo abo bose twavuga ko turi ubwoko bumwe. Rero ariko icyo tugomba kumenya ni iki, nuko ibyo bintu by'amoko by'amatribi n'ibintu ataco bimaze, n'ibintu nta gihugu na kimwe cyubatswe n'ibyo bintu atari uko ahubwo byagiye bizana amakimbirane n'ubwicanye hagati y'abantu, si muri aka karere kacu gusa, ni mu isi yose, ni Burayi, no mwumva muri ziriya za Israeli, no muri Amerika murumva ko abirabure hariho n'ubagifite izo ideology z'amarasizme. Ibyo byose bigatuma abantu basamara, ahubwo ntibaje ku kivi cyo gushakisha ryaterambere, ari byo bisubizo bya bibazo dufite inyoko muntu. Rero nico gituma abantu vuga ngo ntibatahuye ngo bige. Burya inyigisho ndi umunyarwanda ni inyigisho yo kongera kugarurira identite abanyarwanda bakongera kumva ko ari abanyarwanda, abarundi bakumva ko identite yabo n'abarundi. Ibyo bintu by'amoko bigafutwa
turabona ko hari aho byagiye bishyirwa mu mategeko nk'itegeko ry'u Burundi, ibyo twakwita ngo amakoro darusha, ibyo twakwita ngo ubumwe bw'abarundi, ibyo twakwita n'ibintu byagiye bitsimbataza izo ngengabitekerezo z'amoko. Mu gihe turi muri ibyo bitekerezo bitagira umumaro, ya terambere twifuza, ya food security twifuza, wa mutekano twifuza, ya mashure ari mu buhinga ari reforme ajanye n'ubuhinga n'iterambere n'ibyo bwa innovation bya industry, ivy'ama factories, ivy'ama amatekinoloji, ibyo byo gukora ibigwanisho byo kurinda umutekano w'ubutunzi bw'ibihugu byacu, ntituzobirongera umwanya tukiri muri iyo mitego baduteze. Nico gituma navuze mu ntango, nagomba kuvuga ngo Uburundi, u Rwanda ni ibihugu twovuga ko ari amahasa. Rero icyo twakwita twin countries, ivyo rero nivyo bigomba kwerekana ko perezida w'Uburundi, perezida w'u Rwanda, ryaterambere nimba turyifuza, n'abantu bagomba gufatana mu nda tukareka ibyo bintu. Mbega u Rwanda rwatera Uburundi ngo rufate ko hari gato? Mbega Uburundi bwatera u Rwanda ngo rwigarurire intara yihe? Nico gituma rero ahubwo Uburundi n'u Rwanda bari bakwiye gufatana mu nda bakareba ukuntu bagura muri Kongo, twagura muri Tanzania, kuva Kigoma kugera Bukoba, n'ahantu bumva runo rurimi rwacu, n'ahantu dusangiye imico. Nimba ari intambara zogira insobanuro zoba arizo, ariko navyo intambara nta nyungu n'imwe ifite. Ahubwo twebwe nk'uduhugu duto tugomba kwagura mu mutwe, tukabona uburyo tutegerezwa ko exploiter les opportunités ziri muri ibi bihugu bininiya bidukikije: Kongo, Uganda, Tanzania. Murabona n'ibihugu bidukikije bininiya birimwo ubutunzi bwinshi. Tugomba gukura mu mutwe kugira ngo abategetsi b'ibihugu byacu ahubwo bamenye uko batekinga advantage on opportunities ziri muri ibyo bihugu. Nayo ibyo kuvuga ngo intambara z'akarere ngo ibiki, ibyo bintu atari umuntu atagira ubwenge, atari umuntu yasaze, atari umuntu yataye umutwe, nta muntu yoja muri izo ntambara ngo intambara z'akarere. Ahubwo dufatane umugozi umwe, twubake East Africa ibe igihangange, kuko amapeteroli, amazahabu, amadiyama, ibintu, isi y'ubuhinzi, amazi, ubworozi bishobora gukora muri ibi bihugu byacu, byogaburira isi nzima. Reka rero tureke guta umwanya. Dateye akambo abaperezida bayoboye East Africa bareke kudutesha umwanya, babundaraye ku nyungu zabo, babundaraye ku bitekerezo byabo bipfuye. Abandi bari au service de neocolonialisme, kuyuzana ibintu by'amacakubiri, ukazana ibintu by'intambara zifatiye ku moko, ku mipaka, ugafunga imipaka, ukugarana abaturage bawe ntibashobore gutembera cyangwa bagire umwidegemvyo yo gukora ibikorwa byabo. Niyumvira yuko ubwo n'ubusazi. Rero nico gituma ibihugu byacu nibikeneye abaperezida babasazi bagwaye mu mutwe bibijuja, ahubwo dukeneye abaperezida babona kure, babona opportunité, butunzi. Le sous-sol il est très riche, dukwiye ko exploit, akaba ariyo ntambara bagwana bakaja hamwe, kugira ngo ibyo bitume buri muryango, buri family ibona ibyo kurya bihagije, ibona aho kuba, abantu bavugwa kuri gusa, abantu
biga amashure kuri gusa kugeza za universite. Turebye ubutunzi buri muri aka karere ka East Africa, ibyo byose birashoboka. Ariko nitwahubira muri ibi bintu ngo intambara, ngo amoko, ngo ibiki, nagomba ndababwire yuko ibi bintu c'est une honte pour East Africa. Nico gituma rero nongeye gutera akamo ka nyuma abayobozi bakuru b'ibihugu byo muri East Africa, ahubwo baje hamwe, na cyane cyane twebwe Uburundi n'u Rwanda, gufatana mu nda, kuba hamwe, kuvuga ijambo rimwe. Ivyo nivyo vyotuma twebwe uduhugu duto duto twagiye ducagagurwa ko amateritware yacu agatwagwa mu bindi bihugu. Dukwiye kwiga ahubwo ubwenge n'ubushishozi bw'ukuntu abaturage bacu takinga advantage on opportunities ziri muri ibi bihugu bya East Africa. Nako kamo nagomba gutera igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi, bahagarike indyane, bahagarike amapolitike y'ibinyoma n'ibintu bitumvikana. Nimba umuntu yananiwe kuyobora igihugu, natekane abisa abandi bafite ibitekerezo bizima byo kuyobora ibihugu no guteza imbere ibihugu. Nayo Burundi ngo buriko burondera niyo mbare, ngo iki bakamara imyaka hafi 5-6 irenga ngo barimo barondera niyo mbare, ngo niwe ngo ababujije iterambere, ngo ni watumye igitoro kitaboneka, ngo ni watumye abaturage batihaza mu bifungurwa mu Burundi. Ugaca usanga ivyo bintu ntawe ukwiye kubiha amatwi, ivyo bintu ntawe ukwiye kuvyumviriza. Ibyo bintu abarundi barakwiye kumenya politike y'ikinyoma bakayiva inyuma, kuko biragaragara abantu bategetse Uburundi kuva ku matora ya mbere yabaye mu mwidegemvyo ahuje muri multipartism, ndavuga kuva muri mu 1993. Nubwo bitagenze neza ivyakurikiye, ariko biraboneka yuko abategetsi bagiye bakurikirana kuva ico gihe, kuva inyuma ya Ndadaye kugera uno munsi, batigeze barondera ineza y'umurundi, ahubwo barondeye kuzuza inda zabo, kwirundaniriza ubutunzi, bituma wa muturage arakena bimwe vya nyuma. Nico gituma rero abarundi bakwiye kuba maso. Imyaka 20 ishize turi muri politike isa n'iya demokrasi, isa n'iy'amatora, ariko turabona ko ibi gihugu c'u Burundi casubiye inyuma mu bijanye n'ubutunzi, mu bijanye n'iterambere, mu bijanye n'ibintu bitari bikeya. Intambwe u Rwanda rwageze ko twebwe tuba twarayirenze, ariko none murabona turi nyuma cyane. Rero icyo mpanura nuko Uburundi guhagarika politiki y'amakimbirane. Nimba Ndayishimiye yarananiye gutwara, akaguma besha Uburundi ngo hari Rwanda, ngo hari M23, ngo hari biki, ngo hari Red Tabara, ibyo bintu nabireke, naceceke. Nimba byaramunaniye kuyobora igihugu, abise abandi babishoboye kuyobora, batafite ivyitwazo. Noneho buhoho ngo intambara ngo y'akarere, ubwo agomba gukwegera umuriro Uburundi bwose. Haya satani yacigwa urubanza rwo guterwa mu muriro, ikavuga ngo uyu muriro sinawugwamwo jenyene, reka ndondera abandi bantu tugwanemwo. Nico gituma rero nongera gutera kama abarundi, tera kamo Ndayishimiye, nimba yogarura akenge izo politike z'intambara, izo politike ngo Red Tabara se nibandi, ntashobora kwicarana nabo bakaganira, bakaza nabo bagakina politike mu mwidegemvye mu gihugu c'u Burundi mu mahoro, atawe batutse, atawe bisha, atamigumuko, bakumvikana ko umuntu wari we wese
akwiye kugira politike. Ibyo bintu byo kugaranira abantu hanze ngo bakubise amakudeta ngo bagize nte, ibyo bintu nibabireke, ntabwo bikwiye kuba impamvu yo gutuma Uburundi buguma perpetuellement dans des conflits zitagira izina. Nabo nyene bavuye mu ishamba, ibyo bakoze, ibyaha bakoze, abo bishe za Bugendane, b'abanyeshure bibuta, b'abanyamurenge, ntawe uriko arabiruka inyuma. Nico gituma rero bakwiye kugira nte, gushira ineza y'amahoro, la priorité à la paix, kurusha ibintu byo gushishikara umuntu yarimanta de conflits inédites, de conflits zitumvikana zitagira umumaro, bigatuma urubyiruko, abana bacu bariko baravuka ubu atakazoza babona imbere. Nico nagomba kuvuga, ariko nereka abarundi, abanyarwanda, nta mipaka ikwiye kugururwa, imipaka ikwiye kugururwa, imipaka ikwiye ahubwo no kuvanwaho, twese tugakorera hamwe, kuko turi ubwoko bumwe, turi ururimi rumwe, dufite imico imwe, twarashakanye, dufite imiryango hirya no hino. Nico gituma ibyo bitekerezo byo kugara imipaka, mbega ziyugarana kugeza ryari? Aziyugarana abarundi kugeza ryari? Nico gituma ibyo bintu, izo mpamvu avuga ntabwo zifite zumvikana, ntabwo zifite essence. Nico gituma rero intego ni yayindi, twese twunga ubumwe, tubumwe, tugire one Africa, one vision, one development. Murakoze. Rero nico gituma abasenga musenga Imana, abatunganya ubugingo bwanyu abihana mwihane, kuko ibyo bita arme nucléaire n'ibigwanisho bishobora guhanagura igihugu ku ikarte y'isi. Nivyo rero yari entre parenthèse. Murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye na panafricanisme, murazi ko dusanzwe twivugira ibijanye n'intambara iri kwirabera mu bihugu vya East Africa, intambara yo muri Congo, ibihugu vya Congo ihuza leta ya Congo na umuhari AFC M23, kandi inyuma y'abo bantu bose hari ibihangange bishigikira iyo migwi. Bijanye n'iki? Bijanye n'inyungu n'ubutunzi biri mu gihugu ca Congo. Nico gituma rero bwaba Burayi, yaba Amerika, yaba Burusiya, Bushinwa n'ibindi bihugu by'Abarabu bishiramwo akaboko. Murabona ikiya gihugu ca Qatar, igihugu c'Abarabu, bashiramwo akaboko, kuko ubutunzi buri mu gihugu ca Congo, ubutunzi ndetse buri mu bihugu vya East Africa. Mwarumvise ko muri Uganda hatowe izahabu zirenga triliyoni ibihumbi imiliyoni ijana na imiliyoni triliyoni 12. Aro mafaranga menshi cyane. Abaganda bashobora kuryamba mu gitanda, hanyuma bakagaburirwa, bakarya bavyuka bagenda, ataco bakora nk'imyaka myinshi cyane. Ano mafaranga menshi cyane. Nico gituma rero Amerika idashobora guhumiriza Uburayi, budashobora guhumiriza Burusiya, Abashinwa, se grande puissance zose zitegerezwa gushira ijisho ku bihugu vya East Africa. Nimba tutabonye indongozi zihabona, indongozi zibona kure, turashobora kuzokwamba mu ntambara idashira. Ndetse murazi ko hariho plane yuko Amerika n'Uburayi bifuza yuko intambara ya Ukraine n'Uburusiya abanyafrika aribo boyigwana, hakumwe bafata abantu bo muri pays d'Afrique du Nord, mu Basenegal bita Retirayere, biya bihugu bya Burkina Faso n'ibindi bihugu byose du Nord, bikaja kugwanira Uburayi, bagwanya aba twakwita babadagi b'abanazi, babandi babona ko ari bonyene ari bonyoko muntu, abandi bose bakwiye kurandurwa kw'isi. Nico gituma rero
ibitekerezo mwene ivyo vy'amacakubiri nkunda kubabwira tiburyo ibitekerezo vy'amacakubiri vya racisme vya ethnisme ni très dangereux kuko murazi yuko muri kahise byatumye imbaga y'Abisirayeli barimbugwa imiliyoni zitandatu Holocaust, genocide yo mu Rwanda, genocide yo Burundi n'izindi genocide zagiye ziba ku mugabane zagiye ziva muri ivyo bitekerezo vy'irondakoko ngengabitekerezo z'amacakubiri. Ico gituma nkunda kubamira kababwira ati reka banyapolitiki ukoresha ibintu vy'amoko muri politike, ukoresha ibintu vy'amoko muri politike aba yarabuze icyo twakwita projet de société ashobora guhereza abaturage maze bagashobora gutera imbere, kuko icyo dukeneye abantu bose ni iterambere kwa kwihaza mu bifungurwa, kwa kwiga kumenya ubwenge, kuko buriya nimba abazungu badutegeka nuko bize bakaturusha ubwenge bagakora ubushakashatsi, natwe kuguma mu bujuju kutiga igice kinini cy'abantu usanga ntibize, ugaca usanga niho bahendeshwa ibintu by'amoko, ugasanga bariko baragira amatora apfuye ataca ashobora gushikana abaturage ku gisubizo, kuko nimba leta idashoboye kwishura ibibazo abaturage bayibaza, iyo leta iba yarananiwe. Nico gituma benshi baca bitwaza amoko, amadini kugira ngo bashire mu gatiro abaturage bahanga amaso bababaza ibibazo bijanye n'ubuzima, nabyo babwiye ubuzima bwiza, food security, kwiga, kuvuzwa, umutekano n'iterambere. Twese twifuza kubona umuntu aba n'ibindi byinshi, umuntu aba akeneye communication, gutembera, ubushakashatsi, kuvumbura n'ibindi byinshi. Nibyo rero nagomba kuvuga, nongera gutera kamo namira bitwa ba President Ndayishimiye hariya, ba Tshisekedi, abantu bitwaza ibintu by'amoko, fite ingengabitekerezo z'amoko. Erega kandi buriya iyo tuvuga ingengabitekerezo z'amoko, les extrémistes ethnicrate bari do tuboro, buriya bari mu moko yose, ntagire uzobesha ngo bari mu bwoko ubu. Ibyo twakwita les idéologies génocidaires, les idéologies z'amacakubiri raciste ziri mu bantu bose do tuboro. Nico gituma ngi Burundi buriya turashobora kuvuga ko nubwo genocide y'72 itashoboye kwemezwa, ariko hakozwe genocide kuko abantu benshi barishwe bazira ubwoko bwabo. Ariko 72 nyene buriya nabo bita abatutsi nabo bakorewe genocide, kuko imigwi yarayiturutse muri Tanzania, iyo twakwita Mai Murere yariturutse muri Kongo, baje barimbura umututsi n'uruhinja bagaturira. Kandi ibyo byose byabaye guhera 69 ndetse guhera 59 kuzamuka kugera 72. Ibyo bitekerezo nibyo byiganziye abanyapolitike bimbura mu maro, bahejeje kugandagura abanyapolitike b'umumaro, Rwagasore, Ngendanumwe n'abandi bari bafite ibitekerezo by'uko Uburundi ari ubumwe, turi ubwoko bumwe, tuvuga ururimi rumwe, dusangiye umuco. Noneho abantu benshi barukubu ntibazi ayo mateka, baguma bahendeshwa ibintu by'amoko. Nicyo gituma mu Burundi haciye hima icyo twakwita classe politique mediocre, umugambwe iprona wigabururirwa n'abanyapolitike bandandende bakoresha iby'amoko mu kwigungira ku butegetsi, mu kwigizayo abandi mu bijanye n'ubutegetsi n'igisirikare. Ari byo byatumye inkubi ya genocide yakorewe abatutsi 1993. Nicyo gituma buriya ndababwira, iyo ikibazo kidashakiwe umuti
kigaruka gifite ubukana buremere. Nico gituma ibibazo dufite mu Burundi canke mu karere k'ibiyaga bigari bidakwiye gushakirwa imiti yo gupfufaza, ahubwo bikwiye gushakirwa imiti ivura kandi irahari no kurandura les extrémistes bafite les idéologies génocidaires, les idéologies zo gukumira abandi. Abo bari dotuboro bari ku mpande zose. Nico gituma ndababwira ngo icaduhuza niki? Icaduhuza c'est le panafricanisme. Twese tukumva ko turi abanyafrika, dufite ibibazo, tumaranye ibinjana byinshi by'abaducinyije bakaduteramwo n'izo za politiki zo bita politique de diviser pour régner, divide and reign. Murazi yuko n'abaje basubirira abazungu bandanije izo politiki. Nico gituma mu maguverinoma